La Boss turamuzi ku mateka Club de Lac Tanganyika ntabuze ahantu yakirira abaririmbyi La Boss ntabuze amafaranga aha abaririmbyi La Boss ni umubosi man urinze ubona D1 ariko afata ka video urinze ubona Double J ariko aravuga ati bana nakubari nuko baronse amafaranga akwiye kandi ayo mafaranga bazoca amafaranga Double J azokwinjiza amafaranga kiriko azokwinjiza bana ni you and me nzovaho ndiye nka Samire mafaranga bazokwinjiza nukuri kwibana zoba nashitse na kamera iyo robino yamayishimako ayo mazi yamavuga ngo nira mazi iko namwe murarenze rero nk'umukobwa kwita ngo amazi ngo la mazi none aba uburenganzira bwawe baba Yes, ladies and gentlemen, muri uno mwanya twamaze kwishikira mu kibanza neza na neza hazobera La Boss Concert. Mignon. Nizere ko bariko barabona inyuma yacu. Barahabona neza. Ntasho tutagira kugira ngo tubatemwo ibintu biba biri ku mwanya bigezweho. Ibintu biba ari biri ku mwanya bigezweho. Ku time. Yes, of course. Ni Yagatech TV. Mignon. Bimeze gute ivyo no munsi rero, Uno munsi tuje kubabwira igikorane ca Natasha kinini cyane igiteramo naka igikorane mengo ca gospel kiza kubera ngaho inyuma yacu nkuko babibona babona ko ibanza byamaze nimeze ko gushaka amayense utuntu twese baze kubona ko ibintu bipanze mu mwanya n'imbere ngiye intebe ziraza kuba zitunganije neza ibanza byose muko nabonye akantu je kanyishe nta VIP ngaho kwa Natasha ya boss hari ndakubwiza ukuri yuko ku munsi w'itariki zitatu ukwezi k'umunani zuku kwezi nyene ndavuga yuko uno musi turi tariki zingahe zitatu oya ntituri zitariki oya ntituri omberiza twebwe uno musi tariki zibiri c'est-à-dire que ejo ikiganiro kiza kuba ejo mu gatondo ntacu ya 6h du matin baraza kukibona c'est-à-dire que twari turi ngaha twaje kubereka no kubabwira amwe mu mateka afise bano baririmbye ariko baradukurikirana bazoperformika ngaha kuri stage ya stage kuri Source du Nil. Reka nshimira abantu bashoboye kumva akamo ka Natasha aba boss ba Source du Nil baravuga ati Natasha turaguhaye ikibanza kora umuti kora igiteramo ca mbere niwe muririmbyi wa mbere akoze igiteramo ciwiwe wenyene yorganije azana abatumire aramuzana Lolilo Nike kintu muzi ko Lolilo première Lolilo tena muziko mateka meza kuva kera vraiment no muri legend mu bandi majambo ariko muri imizi nabonye akantu bagize agapati hariya kwa La Boss like umengo abantu basigaye bamurezona uku yari karavuga ibintu umengo like baramurezona asino Lolilo no muri legend no muri ibyo kuva kera sindirimbo ziryoshe guys of course Lolilo sindirimbo nakunda cyane ivuga ati 100% maraso yanje marira yanje 100% rubavu rwanje uyu byo mutipe arimba ibintu wumva ko ari byiza ari maneza bro ico gihe rero yari mu myaka iheze twari turi ku ntebe y'ishure nari nkiciga mu wa kabiri muri primaire mu wa kabiri ndavyibuka Lolo yari hit kandi mpano mva ngo muri generation imwe na Lolilo just ndi muri generation imwe na Lolilo umuntu ari muri generation imwe na Lolilo ni umumenyesha makuru yitwa Ismail niyo nkuru yakoze kera Ismail niyo nkuru yaje n'abami pro bataraza okay ndi muri generation yaba ndi muri generation yaba yuyu ubona D1 ndi muri generation ya D1 ya Double J y'abakiriku apana B-Face si ndi muri generation ya B-Face ndi muri generation kuko Double J nayo mateka rero nzi kuri Lolilo no mu legend yaririmbye neza kuva kera kandi nubashari legend ego cyane yes twaryohewe cyane ikintu cyanje ndi mshitse muri kino kibanza tutarashaka ku baririmbyi baza kuririmba ni kibanza kiriko kirategurwa ibaze cyatanguye gutegurwa ku munsi uheze itariki imwe z'ukumunani ego igiteramo kiriko citegurirwa urabona urinze ubona stage nk'iyi ukabona amatribune hariya tribune ziriko zirakogwa ziriko zirakogwa zahejejwe gukogwa tribune ukabona ndiko ndabwira abantu bategura ibiteramo aba manager ba Simplice ba DJ Paulin n'abandi bakomakomeye bamwegere Natasha Labamba ababwira ibanga gino stage urinze ubona abantu baza gukora stage
hasigaye iminsi 2 igiteramo kibe raba buffering ngizo bahembwe neza raba buffering ziruzuye hajya raba amatara ni white ni flue flame amatara ni mwake ekra inyuma nukuri kwimanaje je ndaranga je nukuri kwimba fuba ndaranga reka rero ndakubwira ikintu kimwe ibikorwa bizobera ku munsi w'ejo hano bimwe mu bintu bizotangaza abantu benshi ni performance ya B-Face on the floor na Fabi Love kuko tuzi yuko nabantu bama badahuza yego cyane hama kandi ikindi naco bivuga ko ariho beef nshasha ya Kiriku na B-Face Kiriku na B-Face ntabyo zigama niko bagize iki nagira mvuge bya Davina barashwanye inde nandi bashwanye Kiriku we nta makuru ufise rero jewe ibintu byo gushwana je ntavyo numva kubera jewe Kiriku numujama urayibona shise kwa Kiriku ndambwiye ati Kiriku leta ntamwo Kiriku barantamwo shise kwa B-Face ndambwiye ati ntamwo mzee akacambwiye B-Face rero ndiko ndiyumvira ingene B-Face azoba hagaze kuri ya stage bakaca bashimwe indirimbo ati oya no Sara uramusugiye je nugwara nyabwo nkeneye kumenya muri abantu bose kama na bose bakazi ninde muntu azotangura kuri stage ninde azotangura kuri stage ejo nari ndi kumwe na Double J once again yambwiye ati kuri iki giteramo ca La Boss Concert bamaze gutegura bamaze gupanga uwa mbere azotangura uwa kabiri azotangura uwa gatatu uwa nyuma wewe ni Natasha La Boss Labamba Lamazi Lamatiyo Lamasyu nabonye hari imaterangane hazo La Boss ni muri society ni nta muntu yora yes La Boss rero azoba niwe azohereza muri concert ariko uzotangura ntituramumenya kuko hazotangura diwani azotangura diwani nukuri kwibara azotangura diwani je ndikunda biraba nkurikije ukuntu twebwe akazi kacu tukazi uwa mbere azotangura ni diwani Ujyabe idoga cyane ibyo ni bimwe mu bibazo abantu bari kwaribaza bo bibaza ko azotangura nde tene azotanga diwani reka tubatonde yego cyane diwani Fabi Love Lolilo Kiriku Lolilo azokurikirana nande na Natasha reka dangene bipanze jewe urabona jewe kategori yiwanje abakurikirana nuko mane jewe kategori rindira kategori ya capitaine ukuntu jewe mbona yuko show izobimeze ndabona yuko hazotangura D1 ahejeje haci akurikira reka rindira haci Fabi Love niyo kurikira haci akurikira Double J na Kiriku bazogera kuri stage Double J ni wazokurikira ahejeje haca hinjira nde Kiriku kugira ngo baririmbe ya ndirimbo ibisusu urazi ko bari kumwe bafite amashuri menshi Kiriku aduze nde Double J bahejeje rero haca yakurikira Fabi Love Fabi Love ahejeje kubera ari kumwe na B-Face ari abantu baririmba hip hop bace badutamwa akantu nk'akabato haca hinjira B-Face on the floor havuye Fabi Love kuri stage rero Fabi Love B-Face ahejeje haca haza Lolilo ahejeje haca kurikira Natasha Labamba Lamazi imbere yuko Natasha mari ndamwemera hari akantu yagize k'abastar bagiye kuri society ni kito kuri ninde ka kuri Club Dilac Tanganyika Club Dilac Tanganyika habera like baragira party like barasangira yeso barasangira vraiment abantu baba nyene urabona ko ibintu byari bisa neza kuko yarabateguye mu bisanzwe ega mane kije kantu kabaga keneye wabaririmbye nabateguye apana erega suko bategura biravana nico giteramo cyari cyo nani wewe urinze ubona ahantu hari La Boss ababwiye ati La Boss turamuzi ku mateka Club Dilac Tanganyika ntabuze ahantu yakirira abaririmbyi La Boss ntabuze amafaranga aha abaririmbyi La Boss ni umubosi man urinze ubona D1 ariko afata ka video urinze ubona Double J ariko aravuga ati bana nakubari nuko baronse amafaranga akwiye kandi ayo mafaranga bazoca amafaranga Double J azokwinjiza amafaranga Kiriko azokwinjiza bana ni you and me nzovaho ndiye nka Samire mafaranga bazokwinjiza no kuri kwibara nzoba nashitse na kamera
ni fresh barakuze bakucoresha mani jewe ndabwira ati ntamwo baranzi ko dukundana kandi ari abajama reka tugaruke ku kintu bariko baravuga ibintu vy'amatike amatike hano kuri source du Nil tike ni imwe tike ni imwe ukuvuga ngo muri VIP hazokwicara ubushaka umviriza tike ni imwe tike ni 10,000 francs yonyene ukaca wibonera aba basani bose ukuntu ari bangahe umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi abaririmbyi indwi ku bihumbi bingahe 10 cugabura rero uririmbyi umwe uzomubonye kurangahe navuga ngo uzomubonye ku mafaranga igihumbi na 5 uzomubonye umuririmbyi umwe none kubera iki tutokuzura abantu muri ko muradukurikira watu wa Buyenzi Natasha amefanya mambo Natasha rakunda ba mama nagoma saba mama badukurikirana bazozesha sivyo cameraman aba mama baze bamusasira ibitenge yinjiye hajya ku muryango Natasha yarigeze kwinjira muri bisi arihira abantu bose amafaranga urana usohotse muri bisi icyo mpabasha ntashe nkahura na Natasha muri bisi banafasha ntashe muri na Natasha hajyabasha ariko ratumira abantu bazoze mu giteramo yo Natasha kakanu warakibagiye urazira kucugira akantu hajya anye ati atumira abantu mu giteramo kuko Natasha injiye muri bisi yararihiye abantu bose amafaranga aho bagiye hama umwe wese yajya basohoka yamuha 10,000 umuntu wese asohoka rero muri no mwanya rero turi mu kibanza ciza ndabashimira abantu bose twari turiko turakora akantu gusa ko kubatumira nagira mva akantu kamwe imbere yuko ndangiza hari abantu bidoze ati Natasha ntiyatumiye new generation bariko barazamuka ba DJ Fernando none wewe rindira wait bamena nin boy ba dramatic ba nyine bashasha kandi kindi nacu wavuze ngo akunda abagore eske muri iki giteramo harabuze umukobwa numwe afise amahitsi kwari yotumira ikibazo nico wewe nka capitaine rero sasa dola capital bivuga kwi oya Jeus nitwa dola capital we nitwa capitaine Vevo unique capitaine Vevo yego cyane vuga rero wenke nka ubibona gute nta bantu kubona ata umwigeme arimo ego cyane cyane cyo bangura kunda abakobwa n'abigeme n'abapfasoni urabona ateshe abigeme muri ko maradukurikirana very nice ntujye umuhari atawujyase Mokenzi ntujye umuhari ayo mwariye ni menshi urazi ibitera mu Mokenzi amaze kujyama amahera ayo mwariye ni menshi umviriza ntujye umuhari Van Ice ibintu byose bya Brarudi ibintu byose bya bloke bya Black bya Mustere turazi yuko Van Ice amarimwo Belness ntujye umuhari Monia Flair ntujye umuhari urabona ko mutatu Estanish wihangane ku kibanza cya Natasha la boss Labamba iki ni kintu yagize kandi ni ku nshuro ya mbere sinzi ko yaramaze kugikora mugabo hakarumvira majana numvume rindira ntujye umuhari ni murindire oya nibarindire la boss afise ibintu byinshi ariko arategura siki cyonyene afise projet ndende cyane nibihangane barindire namanza korane n'aba bajama abemeze erega agomba yemeze Bifesa ati mwebwe mwarateguye kuri mutwenzi ibare Bifesa twigeze gutegura ibintu kuri mutwenzi aba bose abemeze ino generation bano bagabo ababwira ati rero nanje nk'umurundi kazi ndateguye igiteramo ntumiye abagabo bose nta numwe atari umugabo muri aba bose n'abagabo nakiri kuno umugabo bose n'abagabo none umugabo abemeze gute numugabo none kiri kombira ko atari umugabo wewe numugabo aba bose yaravuga ati nimuze ndabatumire ndabarihe hama bigende neza nuko rero bimeze turi muri Bujumbura turi kuri source du Nil turi ko turabapresenta ukuntu ibintu bimeze MC azoba ari Army Pro the MC barujya mu jam azoba ari Machad mu jam samafra je amiprongerana biko amafaranga uno mwaka muri Sama arakora cyane ariko arakora cyane kandi ni bon biba biryoshe ntushake gutera igere intambwe y'undi muntu uramutera amashurwe ubuzima bukabandanya
reka rero tumanze nta kuroga nta burozi burimwo uburozi n'umuti gusa no gukora muri kino kibanza rero nkuko mubibona reka tubabwira ati merci beaucoup turi hariya turi kuri turi ngaha anyura urabona yuko amatara ibintu byose ni swaga ibintu byose bimeze neza urabona yuko twari ko turababwira ati reka tubatumira abantu bose ko dukurikirana tubabwira ati karibu sana muzoze uno munsi après-midi yego muzoze muri benshi kugira ngo dushigikire Natasha Labamba la boss la mazi twese twahashitse kugira ngo tumushigikire la robine iyo robine yamayishimako ayo mazi yamavuga ngo ni ramazi Iko namwe murarenze rero nk'umukobwa kwita ngo amazi ngo la mazi none aba uburenganzira bwawe Kirundi kiraryoshe ariko nivyo kare di amazi we wumvishe la viote la robine urabaze ko ni robine ibintu biraryoshe biri kundi muvuduko reka tubashimire tubabwira ati merci beaucoup karibu sana kuitabira igiteramo cha la bossi hazobararizi bakomakomeye imani bahezagire wowe wambwiye ngo nta new generation yatumiye D1 ni new generation ego D1 nta kibazo vibe zo bihari hariho ama surprise ntimuzi yuko bazoza ngaha kuri stage arashobora kumutumira Shan Queen ariko Shan Queen yabari kuri affiche ariko bisa neza Shan Queen dalolilo ni vibe reka tubabwira ati mwakoze cyane merci beaucoup imani bahezagira kandi kantu worengereza ko tenda bakunda sana abantu mwamumbwira muri comment byo mumbwira bitari byiza nteri ntegesha merci beaucoup hala bye bye